Shalom everybody, ndabaramukije imyizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muriko muravugana na missionnaire Jide kandi ijambo tugomba tuvugana no munsi ijambo rivuga ngo uri umwana w'Imana ntabwo uri umwana w'ibibazo. Haleluya. Ko uri umwana w'Imana ni ijambo ushatse kuvuga ngo uri umwana w'ibibazo rivuga ko turavye muri Yohana igice ca mbere yaje ku 12 avuga ngo abamwakiye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Haleluya. Umva ngo ntitwabyawe n'ibyifuzo by'umuntu ariko twabyawe n'Imana bwite. Yesu ashimwe cyane. Umaze kwakira Yesu rero nk'umwami n'umukiza, umenye ko uri umwana w'Imana no kumenya ko impemu iba muri Kristo Yesu ariko iba no muri wewe kuko waraje kumwakira ari muri wewe. Gusa abantu ingorane dufise, turamwizera tugakoresha mind zacu ariko ntitubipuratike ngo tubibemo. Tukagaragara by'ukuri kumenga aba muri twebwe ku munwa ariko adakorera indani muri twebwe. No kuvuga ngo umuntu w'indani wo muri wewe ugasanga by'ukuri ntiyamwakiriye, kandi ugasanga umuntu w'indani by'ukuri si umwana w'Imana, ariko uriko uraraba umuntu mu maso muravye n'ukuntu ari n'ukuntu yicisha bugufi, ukabona kumenga afite ishusho yo kubaha Imana ariko muri we atashusho yo kubaha Imana. Umva rero niyo mpamvu kenshi utubona ibibazo bishika ku bantu, byabashika ku mwanya muto ugasanga barahevye n'inzira y'Imana barimo. Ndagutumira rero gukomera muri ubwo ububasha bw'umwana w'Imana, kumenya ko wahawe ububasha n'Imana kugira ngo ubukoreshe umubiriza. Hariho ububasha Imana yashyize muri wewe udashaka gukoresha, kandi utarabumenya ko buba muri wewe ntushobora kumenya agaciro ufise muri iyi si. Haleluya. Uri umuntu udasanzwe igihe umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Na utaramwakira rero ndagutumira kumwakira kugira ngo ube muri ubwo bubasha. Ubwo bubasha umaze kubugira ni ububasha bunesha impemu mbi z'abarozi, impemu z'abadayimoni, ibigeragezo by'ubwoko bwose, kuko ubwo bubasha buba muri wewe ni ububasha bw'Imana, ni ububasha bw'Imana. Ubwo rero bumaze kukuganza umuntu udasanzwe cyane. Ndagutumiriye rero kwegera Imana cyane no kuvugana nayo akanya ku kanya kugira ngo urusheho gukomera muri yo. Kuvugana n'Imana rero si ikindi kintu ukora. Kuvugana n'Imana biciye mu ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya cyane, maze gusoma Bibiliya cyane Imana igucurira amabanga biciye mu gusoma Bibiliya, kandi ufate n'umwanya wo gusenga utuje. Gusenga si ugukoma induru irane no ca bugufi. Kuvugana n'Imana mu majambo yumvikana nk'uko nyene uriko uravugana n'umuntu muri kumwe kasanzwe ari muri wewe nimba utarabimenye.